Mwaramutse abandi mwiriwe kaze bakunzi namwe banywanyi b'ibiganiro vya Fokode. Mu kiganiro ca mbere cyo kuruno w'Imana ari naco ca mbere muri uyu mwaka twaraye dutanguye 2026, umwaka utanguye mu gihugu, indongozi mu gihugu zifise ubwoba mu mvugo ko hari abashobora konona igihugu bari mu gihugu, mbere abategetsi bakanikeka n'ibitero ku bihugu bibanyi. Muri kino kiganiro Fokode yahagarutse ku kibazo cy'amakenga abarundi batari bake bibaza, mbega none abarundi biteze iki, izihe mpinduka muri uno mwaka twaraye dutanguye 2026? Mu kwishura kino kibazo Fokode kabahisemwo kuza gufatira ku madosiye y'umutekano mu karere k'ibiyaga binini, na cyane cyane intambara ivugwa mu gihugu kibanyi ca Kongo, dosiye ivugwa ku matati ari hagati ya FOMI n'ubushikiranganje bw'igega ca leta, n'izindi dosiye eka namwe majambo yagiye arashikirizwa n'inyishu zahawe abanyagihugu ku vyo basaba. Muri kino kiganiro kandi turaza kugaruka no ku mabanga igihugu cy'u Burundi bugiye kuzohabwa ku mugabane wa Afrika muri uno mwaka twaraye dutanguye. Burundi bukazoba ari n'ubwa mbere bugiye kurongora ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika kuva rivutse haraciye imyaka irenga 62. Mbega abarundi bazohakura iki? Igihugu kigiye kiri mu ngorane gifise n'ishisho riraho kizomarira iki ibindi bihugu? Utubazo tutari duke. Kuri mikoro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana, ari nabagiye kubibutsa indinganizo ya kino kiganiro n'ukuntu giheza kikagenda. Alice, bonane cyo kimwe n'abariko batwumviriza. Ego Gilbert, bakoze umwaka mwiza kuri wowe no kuba ariko baradukurikirana bashitse ku murongo n'abaza kuduhamvya mu mwanya uza kuza. Ngira ngo imbere yuko tuvuga ingene ikiganiro kiringanijwe, twabanza twakira abatumire tuza kuba dufise muri kino kiganiro. Uno munsi tuza kuba turi kumwe n'abatumire babiri. Uwa mbere ndabona yamaze gushaka umurongo, ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Pacifique Ninahazwe, turabaye ikaze, turabaramukije kandi turabifurije n'umwaka mwiza 2026. Murakoze cyane, nanjye ndabaramukije kandi uko nyine ndabipfurije umwaka mwiza wa 2026. Ndaramukije abo tuza kuba turi kumwe bose muri kino kiganiro, nabo bizoshika bakacumva mu nyuma. Murakoze cyane. Umutumire agira kabiri ndabona umenga ntarashika ku murongo, sinzi ko Gilbert wo mubona. Ni Esdras Ndikumana, umumenyesha makuru, ngira ngo mukanya araza kuduhamvya kugira ngo nawe dusangire ikiyago muri kino kiganiro. Nkuko twabye tubikora mu mwaka urangiye, niko tuzobananya tubikora no muri mwaka. Ibiganiro vyacu biba bigizwe n'imice itatu. Mu gice ca mbere ni kimwe duha ijambo abatumire kugira ngo bace irya nino ikibazo tuba turiko turavugana ko. Ego mirabona Esdras Ndikumana yaje gushika ku murongo. Esdras Ndikumana, turabahaye ikaze muri kino kiganiro, tubifuriza n'umwaka mushasha. Amahoro, ndabumva neza. Umwaka mwiza namwe, umwaka mwiza bariko barakurikira twese, umwaka mwiza n'igihugu cyacu bizogende neza. Murakoze cyane. Nkuko nariko ndabivuga rero, ibiganiro byacu biba bigizwe n'ingingo zitatu. Mu gice ca mbere nico duha ijambo abatumire bacu kugira ngo bace irya nino ikibazo tuba turiko turavugana ko mu kiganiro. Igice ca kabiri ababa bifuza gufata ijambo mariko baratwumviriza kugira ngo babaze ibibazo canke baterere, turabaha ijambo nabo nyene kugira ngo bashikirize ico bifuza gushikiriza. Igice ca gatatu ico ca nyuma tuza kugaruka ku batumire bacu kugira ngo turabe intererano yotangwa, ico kogwa, ingene cyo kogwa nabo gikora ku bibazo byose tuba twashirya nino hagati yacu. Tubibutsa ko kino kiganiro muriko muragikurikirana ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi ya X na Facebook vya Fokode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe niwe ari mu buhinga bw'ivyuma, akaba ari bariko adufasha kugira ngo amajwi abashikire aho muri ku mpande zine z'isi. Ikiganiro gihagarikiwe na mugenzi wacu Gorodiano Niyungeko. Gilbert, turashobora kwinjira mu kiganiro nyezina. Ego murakoze Alice, barakoze abamaze gushika ku murongo, arakoze na Esdras Ndikumana cyo kimwe na Pacifique Ninahazwe bagamburutse bagashika akiri kare. Ntabwo ndabifuriza n'umwaka mushasha muhire 2026. Imbere yuko tubaha ijambo Alice, tugaruke ku ijambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
ntituza kurigaruka ko ryose ariko kuri bimwe mu vyashikirije na cyane cyane nkuko twaza twabivuze mu ntangamarara kuri politike y'umutekano mu karere k'ibiyaga binini kurikira uko yasiguye mu ijambo yashikirije abarundi ryo gutangura umwaka. Twifuza ko igihugu coba koko igihugu cy'abantu banezerewe. Twaranditse rero gukomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu kubera ibihugu bibanyi byo mu karere k'umuryango wa Afurika y'ubuseruko turashimishwa n'uko dufitaniye umubano mwiza havyo kubera igihugu cy'u Rwanda tunekerejwe n'uko icyo gihugu kitaje ishinga n'amahoro mu karere mu gihe ibindi bihugu bikora ibishoboka byose ngo bibane neza n'ivyo bibana bihana urubibe. Ibiriko bibera mu gihugu kibanyi cya Kongo turabikurikiranira hagufi na cyane cyane ko icyo gihugu gitera Kongo dufitaniye akazika kuko ari cyo kiguma kibungabunga abicanyi bahigira Burundi. Ntabitwereka rero ko inyuma ya Kongo atari Burundi nk'uko mbere abarundi turakimaze bakirimbira mu Rwanda n'Iburaya bavyivugira. Ku ruhande rwacu ntiduhengeshanya kuguma twegera u Rwanda ngo rutubwize ukuri icyo ruhora u Burundi kugira kigire ibiganiro bitore umuti atakirononekana. Ariko ikibabaje kandi ni uko atanakiwe abarongozi b'u Rwanda badushikiriza cotuma batera Burundi. Ubu turabandanya dusaba abantu bose bashoboye kugondoza icyo gihugu ko bohanura inkozi z'ikibi ziri mu Rwanda ngo zishikirizwe ubutungane bw'Uburundi nk'uko natwe duhora tubikora iyo ari inkozi z'ikibi z'u Rwanda zije ngaha iwacu. Ivyo babikoze niho twoba tubonye ko ivyifuzo bibi ku Burundi babisezereye. Ntitwahengeshanije kandi gusigura ko ataterambere rishoboka tudakunze igihugu cyacu, tudashyize imbere ubutungane kuri bose, tudasomeye agateka kazina muntu, tutarwanije ingeso mbi y'igiturire n'izindi ngeso mbi zigikomokako. None rero uyu mwaka dutanguye tugiye kwihatira gukundisha igihugu abarundi bose dufatiye ubwa mbere mu guhagararira ivyo dusaba vy'igihugu. Ivyo navyo ni ubutunzi bw'igihugu, umwenegihugu n'amategeko y'igihugu, hamwe rero n'umutima wo gukunda igihugu gushikaho twogira ikiguzi gikwiye arico kwitanga bibaye ngombwa tukacigura. Ni muri iyo ntumbero uwo mwaka tuwiteriye umwaka wo gukunda igihugu. Nicyo gituma uba ari igihe cyo kuvyura umusirikare wacu kugira ngo iki gihugu ntihagire abasubira kukitwononana. Hari ibimenyetso byinshi vyerekana gukunda igihugu. Ubwa mbere gukunda igihugu asomera itunga ryacu, iryo naryo rikaba atahandi riri atari mw'itongo ryacu no mu kigega cacu. Umwenegihugu wese agurisha itongo ry'Uburundi ku munyamahanga abahemuka. Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Pacifique nazwe ko mburekana n'agace muga mwumvise abakunda igihugu uko batezwa kumera n'abahemutsi cyangwa abahemuka ingene bitwara. Kumbure mwarakurikiye ijambo ryose hano twazanye agace ntitwoca mu bisata byose. Muri rusangi mwari mwiteze iki, ni igiki mwakuyemo muri no jambo bino yavuze bihambaye byo mwanyuzwe? Ni umwaka wo gukunda igihugu, abantu mbega bari basanzwe bacanga. Murakoze cyane. Muri iryo jambo hariho akantu gato ikumbure kavuzemwo nifuza kuza gushimikako. Ageze aho hantu yaciye abandanya aravuga ko muri ivyo gukunda igihugu hariho inyigisho zizotangwa uyu mwaka zikomeye kugwaruka kandi zizotangwa n'igisirikare. Aca aravuga ko wa mugambi wabo yise ijambo ry'iwe ko yabivuze n'ibyo ntafise mu mutwe nyene ubwo gwaruka ruzoha rufasha igisoda, izina yaruhaye nimba arabasahiriza ingabo ku rugamba. Ako n'akandi gace gakomeye karimwo, ariko nta kinini bihindura ku byo yarahije kuvuga nk'uko mubimbajije muti mbega vyoba bisigura ko abarundi batari bakunda igihugu.
imbere yuko nja no ngaho nonongera ko kw'iryo jambo ryo nyene nkuko nari nabikoze mu kindi kiganiro hakindwi gitatu twari twakoranye ku bijyanye n'ibyaranze umwaka uheze, aho navuga nti umwaka wa 2025 wabaye umwaka w'agahinyuza. Amajambo akoresha yenyene arerekana ko yananiwe bimwe mu byo yari yarishinze agifata ubutegetsi. Igihe haza muri 2020 yari yatubwiye ko aje gukora ibishoboka byose kugira ngo asubire kunywanisha abarundi. Yaravuga ko azoganira n'imigwi yose y'abarundi. Urabona yaje igihugu cyaratatanye kubera injyane za 2015, ariko ni ijambo avuze wenyene nyuma y'imyaka 5 avuze ijambo acita bamwe mu barundi mburakimazi, acita ba barundi nyene yavuga ko azoganiriza, ba barundi nyene yari yavuze ko azokwegera kugira ngo haboneke umuti ku njyane zari zadutse inyuma ya 2015. wenyene arerekanye ingene atana kimwe yakoze kuri urwo ruhande nyuma y'imyaka 5, ahubwo adufata twese atwara ari hanze kubwiwe turi imburakimazi. Byaramunaniye kuba umukuru w'igihugu w'abarundi bose, kandi hariho na ryazina rimwe na rimwe jewe ntemera, rimwe ryakoresha ku mwami babandanya mwita se barundi. Sinibaza ko hariho umuvyeyi ashobora kwaduka agafata igice kimwe cy'abana biwe nimba iyo bari umuvyeyi koko akabita imburakimazi. Rero kumbe umukuru w'igihugu afata abarundi batiyumvira cyo kimwe nawe, batabona cyo kimwe ibiri mu butegetsi canke bahunze kubera bariko barahamwa, uyu munsi mu kanwa kibaka iryo jambo ry'imburakimazi wenyene abasinya ati bimwe navuze nkiza ngo nzofatanya abarundi vyarananiye, narananiwe. Ico niho kambere nagira mpereko, ivyo gukunda igihugu nama nabivuze. Twese nta muhinga n'umwe wo kuza kwiyita ko ari wakunda igihugu kurusha abandi. Mugenzi wanje turi kumwe muri kino kiganiro Esdras Ndikumana niwe nigeze kubona akajambo yigeze kwandika nakunze cyane. We yanditse ati buriya gukunda igihugu bose bakunda igihugu, yaba abatwara abo bafise ubutegetsi barakunda Burundi, yaba abari mu batavuganwa n'ubutegetsi burya barakunda Burundi, kuko ivyo nyene babijyamo nabo nyene kuko bafise ico bashaka gutanga ku Burundi. Aba baje mu mashira hamwe yigenga ugasanga bariko berekana ibitagenda neza mu gihugu, bakunda igihugu. Ubundi udakunda igihugu byo byose iyo biheba akavyibagira ntasubire kuraba ubwo Burundi. Wewe yagiye kure. Esdras avuga ati nabajya mubona bafatira igwanisho bakavuga ati tugwane, ntibajya bose bakunda igihugu. Rero nta numwe muri twebwe buri yakwiye kwigira umuhinga nuko kuvuga ngo jewe ngo nkunda igihugu kurusha abandi. Ni nkuko abana bavuka mu muryango umwe, hakaba umwana umwe yiha kuvuga ko ari umuhinga gukunda abavyeyi babavyaye, akavuga ngo jewe ngiye kubigisha mwese abo tuvukana gukunda papa na mama. Nibibaho twese dukunda ubwo Burundi. Uwo nyene yibaza ko abukunda kuturusha burya abatangiye gufata inzira itariyo, ariko haza izi nzira zo gukumirana, bazana inzira zituma abantu bajyana, bashobora gusanga ivyo bita gukunda igihugu bihinduka kugwanya igihugu mu gusambura kw'abarundi bafatana. Iri jambo mutima y'initeze iki? Iyo umwaka uheze tuba twiteze ko umukuru w'igihugu aduha igicapo ciza c'ivyaranze igihugu muri uwo mwaka uheze, akerekana ivyakunze vyagenze neza, akongera akadomo rutoke ku bintu vyagenze nabi, hanyuma akaca hera ngaho akerekana iyo tuja. Nibo bafise n'ijambo ryiza bakoresha ryitwa imbona kazoza. Yarakwiye kutwereka imbona kazoza y'uwo mwaka tugiye kwinjiramwo, ati muri uyu mwaka hari byatugoye nibi tuzobitorera umuti gutya, hari n'ibirengeye ivyo byatugoye bijyanye na kazoza k'igihugu tuzobikora ko gutya na gutya. Ivyo nibyo tuba twiteze mu ijambo ry'umukuru w'igihugu, kandi tukifuza kumva nyene umukuru w'igihugu w'abarundi bose. Rero uravye nk'ibintu bikuru byaranze umwaka uheze ntavyavuga, ibintu byagoranye. Umwaka uheze ni umwaka wagoye gose Burundi gose, ariko bavuga ko ari umwaka mwiza cyane. Hari bimwe ngomba ndabice ko nyaruka naho nza guteba kuko nawe ariko yatebye muri kano gace mwatanze, ngomba mu kubimwe nyaruka. Umuntu yashobora kuvuga umwaka wa 2025 ntavuge ico gihugu kitagira igitoro, ntavuge ya magorwa abarundi bari bafise ajanye n'igitoro muri 2025, akavuga ngo vyari vyiza muri ico gihugu n'ingene n'amaganya abarundi barimwo, ntavuge ingene ifaranga ry'u Burundi rikiri hasi cyane ku buryo mikoro y'abarundi ari mato gose, kuko bagumanye umushahara bari bafise ifaranga ryataye agaciro ku rugero rushika ku 200%. Ni kuvuga ko uburyo Burundi yari afise
babumwatse izo ncuro nyene ingufu ziwe zo kugura barazimwatse kuri urwo rugero nyene ubukene buri mu barundi uvuganye n'abarundi muri kino gihe urumva ubukene barimo umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ico akaba atakizi iyo bari mu kihe gihugu harabaye amatora bumvise ingene bayavuga ubu ntibakiyishimiye uko bayishimira agiheza kuba baratubwira ingene abarundi bose batoye CNDD-FDD baratubwira ingene twese dusigaye turaba CNDD-FDD ubu twemera ikintu kimwe mugabo bariko barabivuga urumva ko umenga barahesha ndaza kubigaruka ko gose nitwaje imbere nuko amatora biganziye bonyene gufata inzego zose zigahabwa umugambwe umwe inama nshingamateka na nkenguzamateka bya CNDD-FDD leta ya CNDD-FDD gusa abatwara abatoye makomine ku mitumba bose bakaba CNDD-FDD muri kino gihe bitanguye kubatera ingorane bwa mbere bari bazi ko ariyo mahigo yabo turaza kubigaruka ko mu njyane ziri hagati yabo bisanga ya opposition bibaza ko bakuyemwo bisanga bayihamagaye hagati yabo ubu nibo nyene bajyana hagati yabo atawundi abagiriyemwo turaza kubigaruka ko ariko aho ushaka kugaruka gose ni ku kijanye n'umutekano w'igihugu mu mwaka w'intambara ya Kongo intambara twavuze ko incuro nyinshi cyane twerekana ingene iyo atari intambara y'iwacu kandi ko kwitwara mu gisirikare cy'u Burundi ari kosa rikomeye ari ibintu bishobora gusambura igihugu cyacu incuro twabikoze ko ibiganiro ngahasi no tuvuga ngo ndaziheze turangije umwaka ibintu byifashe gute ibyo atari ko aravuga ngaha ibyo atavuga nuko Reverend kuri nabo yabivuze neza ko mbere turaza kumugarukako nuko uburundi bwugaranye kuva mu gice cya Muyinga ukabandanya Kirundo Ngozi Kayanza ukaza mu Cibitoke ukamanuka za Bubanza ukaca muri gice cya Horari Bujumbura rirare muri ibyo bice bya Gatumba ukamanuka gushika kwitanganika uburundi burugaranye bufise ntibukigaba by'ukuri yitwa yuko ubwo rubibe rutagikora nuko banyine bavyivugira bati harugaye twatanguye hari hugaye ku ruhande rw'u Rwanda gusa turangije ubu ikiyaya cyose cya Rusizi abasoda Burundi bakigaba ukarengana imbibe z'u Burundi bakagaba no hirya aho hose barahatswe ubu turiho tumeze nk'abantu teza gutungwa na Tanzania kuko Tanzania byoshiki kugara imbibe cyo igihugu kikakigira ihemero naritoye rero ntashobora kuvuga ko umwaka bagenze neza turangije tumeze gutyo ni gihugu umwidegenje wacu ubwenge gato y'insabe mugenzanje Ezidras Ndikumana mwugare micro kumbere hari ababegereye amajwi ari karasohoka ngira nimba muri ko muranyiva mwo kugaraka micro Pacifique mubandanye turangije umwaka dukikujwe ku rugero rutari bwigere uraho kubo bo bita abansi ariko aribo babigiriye abansi ubundi bo batashaka kuba abansi b'u Burundi abo bantu baradukikije kuri urwo rugero ikindi gihambaye gose ni ingene turangije umwaka igisirikare cy'u Burundi kimeze ngira ndababwire ngaha ine information itarigera isohoka ngira mvuga ubwa mbere ntari bwigere mvuga kandi mva mu barongoye igisirikare cy'u Burundi mu masoko nyene kure aho umuntu ashobora gushika inyuma y'ingwano yabereye muri ku nkengero za Rusizi mu gisirikare cy'u Burundi baremeza ko bafise abasirikare barenga igihumbi badafise ako amakuru n'amakeyi iyo bari muri ico kintu bariko baratwumviriza abasirikare barenga igihumbi b'u Burundi igisirikare cy'u Burundi ntikizi iyo bari ntikizi ko ari abasirikare bapfuye ntikizi ko ari abasirikare bafashwe na M23 ntikizi ko ari abasirikare basanzaye bakirera mu mashamba ya Kongo ntikizi ko ari abasirikare baba barahunze bagata urugamba bakigira igisoda cy'u Burundi gifise asoda barenga igihumbi kitaziwe nibo bakiri Kongo nkuko Reverend abivuga sinzi ko mwamwumvise neza ariko arabakoze amakosa bakuweyo n'abandi bagumyeyo ngira imbere yuko mwishura Pacifique ngira twabumvishe ijwi rya Reverend ndi kuri iyo kumbure murabifitiye inyishu ego gusa abunzi bavuyeyo n'abagomba gukoreshwa amakosa kuko urazi yuko habaye amasezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda ayo masezerano yashyizwe kumwe hariya i Washington hanyuma ya Rwanda na Kongo muri mucacu ibyo byabona hari Rwanda hari Kenya hari Togo n'abandi wa Amerika
n'u Rwanda baje kugomba gutera kugomba yuko barundi baca basubiza kugira Rwanda icyo ngo rundi bateye bavuga ati iyi bize nabi bayimbishe bareba kwibababa ugasinzi ko abandi bavuye mbere cyenda twipanze neza abo bagomba gucuma kose tuzabwiye abandi kamanyura kandi twebwe kubera igihugu cyacu igihugu cy'ishoka kiba gifite amakuru atwiye twituma kuvayo avuyeyo abo bagomba gucuma gusa suba ko ingabo zakunga bavuye ingabo zimwe zavuye muri Kongo kandi dufite amasezerano bari kumwe n'uburundi gusubira n'ubwira subirayo ikaba kumuhira Kongo ni nko muhira hari abasoda bari Kamanyora aho yita kuri Axe Reverian ndi kuri yo hari amakuru mufise ivyo muri ko muravuga abigihumbi ntibo bari muri abo Urakoze cyane kumbura byavuze mbere navyo umuntu aza kubijya ko ukundi aba ariko aravuga uko abivuga hariho abasirikare bari muri kino gice ko ikise Axe Kamanyora nibo nanje ndiko ndavuga ko nibo basirikare bari nyene muri za Kamanyora za Rubarika bari aha za Ruvungi bari muri kino kiyaya ca Rusizi ukacubandanya rero ugashika na Uvira abo nibo bariko baravugwa nibo bavuga ko batahanywe ari amabataillon ashika 18 yari muri ivyo bice hanyuma hakaba hariho abandi basirikare bari mu bindi bice bindi vy'amaja za Mwenga aho bita za Baraka n'abandi bari Karemi aba avuga bakiriyo nico gice kiri muri za Baraka zimwenga Karemi nibo ariko aravuga ko nanje abona ariko ndavuga ko naba avuze ngo bari muri Axe ya Kamanyora uciye ufata Rusizi yose ukamanuka ukagenda ugashika Uvira abo nibo bitwa ngo baratahanywe abo rero bitwa ko batahanywe mu gisirikare cy'u Burundi amasoko mfise neza yo ngaho nyene mu bafata ingingo mu gisirikare nuko bafise abasirikare barenga igihumbi batazi yo bari navuze ko batazi ko bapfuye batazi ko bafashwe batazi ko bakiyerera mu mashamba babuze aho baca batazi ko baba bataye igisirikare bimeze gutyo aho ntibazi ikirihe cyarico umukuru w'igihugu akaca avuga ijambo riheze umwaka akavuga ko ibintu vyifashe neza ko umwaka wagenze neza dufise igihugu gifise hafi batayo zibiri z'abasirikare zitazwe yo ziri na kamaramaza rero niho nariko ndavuga nti ku bwanje n'umwaka mubi cyane ku Burundi bariko baravuga bakoresha imvugo bose ubu yoroheje ivuga ngo bavuye muri ivyo bice ngo kubera ko bubahirije amasezerano ngo ya Washington amasezerano ya Washington bavuga muri ko twayakoze kwiganiro yasinywe itariki 4 z'ukwezi kwa 12 twarabivuze ko ingene umukuru w'igihugu w'u Burundi mu kujayo yagiye yatanze amategeko ko igisoda cy'u Burundi cokoresha inguvu zose gifise kugira ngo mu mwanya azoba ariyo adashobore kwerekana ko Burundi nabwo buhagaze neza bufise ijambo buriko muri Kongo kandi muvyibuka ni naryo jambo yavugiye Washington yaravuze ko amahoro adashoboka muri kijya gice Burundi nabwo nyene babukumiriye ico yarakivuze yari yiteze kumva intsinzi z'igisirikare cy'u Burundi mu mwanya bari hariya uwo mwanya wabayemo intambara zikomeye cyane kuva hafi nk'itariki 2 z'ukwa 12 uduga gushaka kuri 10 z'ukwa 12 niho ivyo bibanza abasirikare b'u Burundi bari barafashe byose bagiye baravyakwa hanyuma tugeze nko ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 ni ibintu byabanye nabi gose naminganira nabo mu gisirikare nyene bambwira bati burya ibyahatswe kuba byari bibi kurusha n'ibyo mwabonye ati nk'igihe bafata mu gace bita ahantu hari kunze gukoresha kenshi ndakunda kwihenda izina kubenda za gusenda irabe neza hari PC no kuvuga ngo twita nka eta majoro y'ico gisirikare cyari kiri muri Kongo ako gaca hakorera Colonel Jeconias nihora imbere yatwara izo ngabo zari muri Kongo haragezaho umukuru w'intara ya mbere ya gisirikare General de Brigade Ponsier Hakizimana batazira mingi we nyene yiyinjiriye nawe nyene aja aho hari yo PC hongera ko General benshi bita Muzinga eri ndizigiye nawe nyene ajayo kugira bikurikiranire ubwo rugamba
baca basaba Jeconias ko yegera imbere tewewe ko twe twaje ngaha nawe tera uje imbere. Rero ico gihe niho babonye ko niyo pese yabo igira ifatwe, bahunga yaba Mingi na Muzinga nabo nyene bahatswe kwicwa. Bavuga ko abari barongoye ingabo ibintu babonye muri ico gihe nuko ngo amatelefone yabo M23 yamenye, ngo imaze kuyamenya bagasanga mu gutera amabombe itera ikoresheje amatelefone bafise, ugasanga ibombe bikaza kubarondera ifatiye ku matelefone bafise. Ni gutyo nabo ngo bahatswe gose. Waje Konias yagiye kuza kugaruka muri cya kibanza bari bambwiye ngo yigira imbere, asanga pese yiwe yamaze gufatwa, nawe yiga ingena jabukira mu Cibitoke ukundi ahagaba hamaze gufatwa. Rero umuntu ariko avuga ngo bavuyeyo kukubahiriza amasezerano kibari kinyoma, n'ahantu igisoda c'u Burundi cyambariye ibara muri ivyo bintu. Uvuganye n'abasoda bagiye kugwana iyo ngwano, uvuganye n'abantu babasanze mu Cibitoke abasoda bamaze kujabuka, bakubwira bati uhembura umusirikare usanga bariko bamuha amazi, usanga umusoda yashitse atakifise ibirato, yagenze iminsi 3 yiremetse mitrailleuse. Byari ibintu biteye agahinda, ibintu ngo bitari bwigere bibaho mu gisirikare c'u Burundi. Hari abagwanye nk'ingwano yo mwitenga niyo bakunze kuvuga mu gihe c'ingwano y'u Burundi bakigwana na za CNDD-FDD, bavuga bati nico gihe abasoda b'u Burundi kera bigeze kugwana ingwano iyabagoye cyane, baboneye ibyago. Bavuga bati ivyo twaboneye mwitenga, twatura ivyo twaboneye ngaho aho muri ico kiyaya ca Rusizi, nta naho vyitaniwe ibintu twaboneye muri Kongo na Kamaramaza ari ibintu bitari bwigere bibaho mu mateka y'igisirikare. Ikindi banavuga nuko igihe hageze ko bava hajya Uvira naho bakura y'abasirikare, hoba harabayeho ukutumvikana hagati y'umukuru w'igihugu n'umukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo. Prime Niyongabo afise makuru y'abasirikare azingene babaye batakigira morale na ntoyi, yagira ati nuko batahana nta kindi dushoboye tugize Imana tukaronka n'ingene bataha. Umukuru w'igihugu we yavuga ko bategerezwa gusubirayo bakagwana, yoba yavuga ko bategerezwa kubombarda Uvira. Umukuru w'igisirikare amubwira ati ibintu yuko ravuga ntibishoboka, abasirikare dufise ntabuzi ntuzaho ibintu bigeze ibara ryaguye. Rero niho niko ndavuga iyo tariki y'indwi iryo bara ariko riragwa na pesi yabo bakayibatwara. Muciye mukurikira ibiganiro vyabaye itariki 8, umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Edouard Bizimana yakoranije abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, ahaboneka ko umengo hagati y'inzego ntibakoranye, inzego z'igisoda n'izo nzego za leta. Umushikiranganje aje imbere y'abambasaderi avuga ko u Burundi butegeza kugwanira ubwigenge bwabwo, ico yise sa souveraineté, yongera koko ahantu hose hari umusoda w'u Burundi uzohatera azibonerako. Ni ukuvuga ko ayo majambo Edouard Bizimana yavuze, wewe atazi ko kuri tera bamaze gutanga ordre ko abasoda bavayo. We niyamenye ibiriko biraba kuri tera, yavuga ko u Burundi buzogwana n'inguvu zabwo zose mu gihe abasoda bo bariko barahunga na pese yabo bamaze kuyibatwara muri Kongo. Nivyo ibintu vyabaye. Umukuru w'igihugu ariko aravuga ino jambo, mvuga nti bisa no gushinyaguriza abarundi canke nuko abafata ko batazi ukuri, bagaheza abanyagihugu basanzwe bakabeshwa, ariko wivuganiye n'abasirikare bakakubwira aho baboneye aho hantu na Kamaramaza. Ego Pacifique sinzingira mugenzi wanje Alice, biracamugoye mu buhinga bw'ivyuma, ndabona agenda agaruka. Zidrasi Ndikumana mwakurikiye, Evariste Ndayishimiye mwarakurikiye na Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe muri CNDD-FDD. Mwumvise ivyo bashikiriza, mwarumvise kubibazo bikomeye inyishu batanga. Akabazo ni nkako nabajije Pacifique, mweho mwari mwiteze iki kuco twokwita discours bira, hanyuma icyo mwaronsemwo n'ikihe, mwagaye iki kubyo Pacifique atavuze, izi nyishu batanga ku kibazo cy'umutekano mu karere zo muzihinsiguriziye? Wakoze ningirije ibyo Pacifique yavuze, ikibazo ko byishimye yavuze ibyabaye ibyavuzwe n'ibyo umuntu bigena bisoma abibona kandi byinshi turabihuriza ko icyo bagomba kuvuga cyane cyane je ningirije amadiscours yavuze n'iki nta cyane byantangaje kubera mu Burundi kuva imyaka 10 iheze. Ndibaza ari umuntu washaka yigeze kwandika article ivuga ngo le pays où tout va très bien. Mu Burundi igihugu byose bigenda neza, bumvirije abagitwara kubera kuva 2015 ibyaciyeho byose kuri byakigiye kwigendera nziza.
byagumye ari bigenda neza. Covid iraje yahitanye abantu ngo yanayiriho, twebwe umuyaga wacu Imana yarawukingiye ngo nta bimeze neza. Ubutunzi bwarasubiye inyuma cyane, dusigaye turi igihugu cya nyuma ngo ahubwo turi mu nzira y'amajyambere, ngo turi mu kuba pays emergent. Mu bisata byose nuko bimeze. Ufata ibintu bya Kongo yabuze intambara zabaye mu minsi iheze, kandi byose niko bimeze. Ega ni kuva mu kwezi kwa kabiri birukanye Masisi, abasoda bacu birukanye Masisi, nuko abantu bakunda kwibagira. Kugeza harya abasoda bahagera hafi 1000 bahunga bakagomba gutaha mu Burundi n'amaguru, barababuza ngo basubireyo. Bamwe baremera gusubirayo, ariko abasoda bagera amajana 300 baranga gusubirayo, baremera kuca imbere ya Conseil de Guerre, babacira imyaka yo gufungwa itagira kwingana. Abasoda amajana hafi 300 ibintu by'iboneka by'ibyo sinzi ibindi bisoda ushobora kumva abasoda bangana gutyo banse amategeko ku rugamba, kubera amategeko baronka ari mabi cyane cyishiga isoda cyacerega kubera badafise ekipment, bafise ibikoresho bikwiriye. Baramurika kuri tara bafise inkoho, uniho izizango individual karashirikwa cyangwa mitrailleuse. Ubundi bari bagerageje ngo kubaha ibigwanisho bikomeye byo gutera amabombe n'ibiki cyane muri plaine ya Rusizi, hajya hose hajya bari, ariko urumva ntacyo byamaze navyo. Bahuye n'abasuvye ingufu bafite amadrone afite uriko yaga n'imisoda akora ngo twebwiye abasoda bacu baracyagira byawe n'ibya abasoba bahagurukira bimwe bagenda bararasa, abandi nabo bageze muri intambara ya 21e siècle y'amadrone n'ibiki no gukoresha electronique. Urumva nta mushobora gushika icyo ni kimwe rero. Hano ngarutse ku majambo bavuze bikora ku birega biragoye gutahura ibyo bavuga, kubera ikibazo bintera jewe ni kimwe nuko intambara yo muri Kongo mbi Burundi bwagiyeyo kubera iki. Ndibaza ni ishwa ya president, ni ishwa y'abari ku butegetsi. Hamwe birashobora kumvikana gato kubera iki. Urabe ibihugu byose biri ku nkengera ya Kongo muri est, igihugu cyose kirafite zone d'influence bitumberanye. Uganda zone d'influence ukoze ko ntibemera. Uganda zone d'influence hariya zayituri na Nord Kivu ntibemera. Uburundi nabwo bwagombye kugira keka zone d'influence, ariko urumva twebwe hakacaja muri bya ideologie. Abantu bazi CNDD baravuga bakoranye muri intambara ya mbere n'iya kabiri muri Kongo, ko bagwana ku ruhande rwa Kongo bakagwanya contre abanyarwanda, contre Uganda ku ntambara ya mbere harimo mu Burundi. Ibyo byose abantu barabizi, hariho amajya hagati yabo bahurira ko byinshi abibya ideologie cyakurija n'ibyo byose, ariko ibintu ushobora gutahura ko rero biza bamwe ushobora kwiyumvira ko baba bumva umengo bari menase kuko bahora bavuga, ariko bagiye kugira iki iyo ntambara. Icyo cyo rero kigoye ko ushobora mu ntambara utiteguye bafite uburyo amahera baronka ya Kongo ntakwiriye ayo mahera utumika basoba gute utabateguriye ngo muhazi kitagiye kugwanira ibindi byinshi byo kubiva. Icyo ni kibazo vraiment usanga bagiye mu bintu ngo ntibazi icyo barimo. Rero tugarutse ku bivugwa urumva barahinduye discours. Perezida bwa mbere yavuga ngo uvira n'indiri rouge mu murongo utukura, uburyo hakora ko mu gihugu cyacu hariya ngo shika Kigali. Ubu rero barahinduye ngo bagomba gutera ngo mu Burundi kubera iki, kubera abasoda bacu birukanywe kuva muri Nord Kivu bakaba babashikanye bageze za Kalemi, abandi baratashe benshi. Ego niko navuze muri za Kalemi hari 3 bataillon na haracyari na 5 bataillon muri Kongo. Abo bose urumva bari amategeko none bagusubira kurwana parama baraparticipa muri bimwe muri iyi minsi. Rero tuzibaye gushoboye ko kuba ariwa Tshisekedi ibyo bikora hanyuma bakacagira dore amajambo akomeye gusubiza Tshisekedi. Rero bavuga ngo baba mu Rwanda ntabwo bemera AFC n'intro kwirimo rero ategura mu Rwanda nabwo yuko bakubandana guhura nk'ubu sinzi ko byinshi mu biyi le 28 barasubiye guhurira nenda hariya kuri frontiere ya Kirundo nenda Busoro bahuriye n'abantu barabiya security Rwanda n'Uburundi barasubiye kuhahurira ibihugu bya mbere bahurira hari en présence du envoyé spécial w'Abanyamerika qui supervise les rencontres avec l'Américain de l'Algérie.
amakuru ufise u Rwanda rwarasubiye kubabarira ngo twebwe AFC yaratubariye yuko ata intention y'ibyo ifite gutera Burundi ntakirondera ubwo bari muri problem yabo i Kongo ni mu baha amahoro n'ibiki ariko Burundi nibo bagwabije bivuga ngo n'u Rwanda ntabwo ntacyo simbona yuko leta ishobora guhindura strategy y'ingomba naho yasinzwe ku rubuga rw'intambara naho yirukanye kubera bo urumva baca bazana disikuru yo gusamaza niko bivuga ni disikuru y'ugusamaza wala ariko Esdras Ndikumana muravuze ibi by'ibiganiro bibandanya hagati y'u Burundi n'u Rwanda naho ku ruhande rw'u Burundi batavyemera bavuga ko tabiganiro bihari ariko inyuma ukumva amajambo yaba yashikizwa n'umukuru w'igihugu canke abandi bategetsi y'u Burundi baguma bavuga ko u Rwanda ruri kurashaka gutera u Burundi naho atanu musi numwe u Rwanda rwigeze ruvuga ko rugiye gutera u Burundi ivyo mwebwe mwumva bifise bigamije iki kuko bamwe bagira bati ko muri Kongo ni muhira u Rwanda ni umubanyi mubi nibwo ushaka kudutera ivyo mwebwe mubona insiguro mwo ibihaniye nkumenyesha makuru ngamutse kugira ibiganiro niho bitanye ibiganiro kubera ko bya politike ibiganiro ku nzego za security ni kuvuga abaransenyuma abajejwe abaransenyuma cyane cyane izigisha iperereza niyo baba babiromboye ku ruhande rwo mu Rwanda no ku ruhande rwo mu Burundi naho hari abandi bantu ariko nabo bavugana kugira ngo bagerageze kugira ngo icyo bita desescalade bagerageze kugabanya umuriro abantu basubiza umutima mu nda kubera ibintu leta y'Uburundi bivuga ngo internalisation du conflit donc bagomba kugira icyo bagerageza kugira izo biganiro bamwe bakavuga ngo twebwe ngo opposition ngo nta bibazo batera tubafise wala ikibazo cyabo cy'ibindi ikibazo cya Kongo nani bari wahamba ho n'ibiki rero igituma rero babigira erega birumvikana babigira kubera ubambere yagoye kwendera yuko kuvuga yuko watsinzwe n'abarezi bari bakwirukanye kandi ko ari M23 AFC M23 uvuze ni kanina n'imigi wabagwayi ubwo naho ubundi kwashwa n'abanyarwanda bayemeye ko wirukanye n'abarezi gusa uri gihugu kifashe kivuga ko kifashe isibisho bikomeye niko kandi muri akaba ari coalition yabaye yaba FARDC ababindi harimo byinshi byo kuyaga harimo abamercenaires harimo ibiki byo kubazalendo abandi byo kubazo bose bikaba muri kumwe hama mu bikirukana bikirebe ngo bifashwa n'u Rwanda rero biroroshe kuvuga ko ari igihugu kiriko kiratera kwari igihugu gitera cyo gituma bashyize imbere u Rwanda bakabiri babigira ngo justement je bibaza ubu Burundi naho babigo ubona ko bagiye gufasha Kongo bibiri imbere ubona ibiganiro biba hagati y'abandi Burundi barabyibagira kenshi aho bambona niyo voice special etaje yari geze kuza cyane mu Uganda aca mu Rwanda aca muri Kongo aca muri Kenya ataragenda twebwe twitwa ko dusaba ibihumbi bico gihe muri Kongo ariko kameze twebwe ntibabona ko Burundi burimo donc Burundi diplomatiquement officier ibiremere bito cyane gose rero bibaza harimo kugomba ko uko bigira ngo berekane ko bafata en considération uko bigira kugira ngo berekane yuko ibintu bikomeye badafashe ingingo abanyamerika ngo baze abanyamerika kubera bananiye kubitana abanyamerika baze bafata ingingo kuri Kagame rega nicyo bariko bararondera bafite kujya byabaye ubwa mbere igihe bavuga ngo baravuye Uvira tukativye ngo bavuye Uvira abanyamerika bakubise ibintu kuri neza ngo n'umuntu have Trump yavuze ngo mwarabonye ngo acagize mu cyangwa aca akurikiza ibyo yasabye donc Trump bavuze abanyamerika ngo ibintu Uvira officiellement baravuga ko twavuyeyo naho batavuye neza ariko bandi baragize geste baravuze kandi kerekana ko biziye ibyo yavuze ubu rero bitaba y'ibindi guma niko no kwinjira cyane ona mwabonye tweet ya ministre de l'affaires étrangères Mshikiranganje wa affaires étrangères ya bivuga chafuta aho ya ikoti ya mugahanga Qatar
ibyo byose avuga bagaca yereka agaca atanga perezida wa Etats-Unis yose no kugira ngo barabe ko ngo baraba mu Rwanda bahanye afite bityo bariko bararondera cyane kuri byo kurubuga balance hasigaye ibyo gucisha muri diplomasi n'ibiki kuraba ko abanyamerika bofata ibihano bagahasha u Rwanda. Ego, murakoze Zidras Ndikumana. Pacifique nazwe kumburengeye ko abaza utubazo tubiri dufatanye kugira ngo tushe tujya ku yindi dossier. Ndabona umwanya uri kuriterera. Ndakunda ko ndamwunganira gato kuri kino kibazo mwamubajije na Jennifer Ficuno kivuga. Ego muca mucishura kumburengera nutwo ngiye kubaza ngira tujanye n'ivyo. Mwari Pacifique mwaravuze ko ingwano ya Kongo na cyane uzoyitsinda mu gisagara ca Uvira yuko hari inkurikizi zizoba na cyane ku gihugu cy'u Burundi no mu ndongozi mu gisirikare. Ako nakabazo kumbure kajanye n'ivyo Zidras yari karavuga, hanyuma twarabonye ku rubuga Facebook akabazo kajanye n'aya majambo bashikirije mu mpera z'umwaka, mwaranditse ko ivyo Reveriano ashobora kuba yashitse ko mu kiganiro yatanze kubamenyesha makuru ari uko afuse amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mwotanga insiguro ngira muce mutwishurira rimwe kumbure ko mukanya ngira turaza kuja ku yandi madosi. Murakoze. Imbere yuko nja kuco mwabagize Exodus mukanya ngo ndamunganire, hariho akandi numvise no kongera ko no kuvyo nari navuze kuri aya majambo baguma bakoresha babesha abanyagihugu ngo ko bavuyeyo ku gushaka kwabo. Umuntu aciye bafatira kuri ayo majambo yabo nyene abarongoye igisirikare buriya bofatwa bakagira ico babajijwe gikomeye, kuko umukuru w'igisirikare Prime Niyongabo twabego n'umuntu akavuga ntitumenyereye ari umuntu avuga ntiyigeze asigura igituma abasoda b'u Burundi bagiye muri Kongo, nta munsi n'umwe twumvise bivuga ko, ariko aha batsindiwe Uvira niho honyene yavuze avuga asigura ko aribo batanze itegeko ryo kuva mu maposition bari barimo kubera ko kugira bubahiriza ya Washington bavuga, hanyuma akavuga ko M23 yaje gufata aho bavuye. Tubifate ko ibyo avuze ari ukuri, hariho umugozi yo bayishize mu izosi ubwo nyene woca umufata. Umuntu acamubaza ingene yateguye ko abasirikare b'u Burundi bataha, ntiyategura ingene bataha neza. Ni gute we nyene yateguye gukurayo abasirikare hanyuma ba basirikare bagasigara barafatwa, uko navuze ko hariho abarenga 1000 gushiko batazwi iyo bari. Vyagenze gute ngo atahana abasirikare 1000 bagafatwa canke bakicwa canke ibintu tutazi byabaye, ibikoresho byabo bigasigara birafatwa? Hari benshi bavuga umva ibifungurwa byose abisizeyo, ibigwanisho byafashwe. Ibi bintu vyagenze gute? Nabisigurira abarundi kuko azoba yarakoze ikosa rikomeye cyane by'uguhemukira igihugu n'igisirikare kubona atahana abasoda atateguye ingene bataha. Ahandi ngiye kuvuga haza guhura n'ikibazo mwabagije Esdras muti ibi bintu Evariste Ndayishimiye aguma avuga kubereka aguma avuga u Rwanda, kubereka aguma tuku u Rwanda. Hano hariho ikibazo kimwe bafise gikomeye mu gisirikare, kuko naho twebwe ingwano batayidusiguriye abarundi, abasirikare bo barafise ingene bababwiye. Abasirikare babwirwa ko hamwe Uvira yofatwa ko kazoba kabaye Uburundi buzaba bufashwe.